reka nidondore nitwa Lieutenant Munge David nkaba ndereye mu kibanza gutwara biroje nikoba muri kontenja ya 14 n'ingabo za Tunisi muri Somalia. Hanyuma abandi na officier de liaison hagati ya ENIMAS na kontenja y'u Burundi muri Tunisi. Mu gihe bishitse tugahura n'ingorane z'ibisasu bitamenyerewe bitegwa na engin explosif improvisé canke amamine n'ibindi nk'ivyo, twebwe bwa mbere turi muri patrouille turahagarara, duhagaze tuca turaba tutoturu ico twita recherche 525, hanyuma tukagira domination y'iyo kwe, tukaraba ibibanza bimwe bimwe biri mu dushamba canke udusozi ahantu umwasi ashobora kwinyegeza kugira abituritse nyimba ari byo baturitse a distance, kuko nibisanga biteka ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma tumaze kugira domination turategura point de contrôle de l'incident, na hantu tuba twaravye ko atayindi menace ihari hadateze. Hanyuma tugatunganya ibikoresho, tukarungika equipe route search ikabanza ikagenda imbere. Igakonfirima canke ikefirima nyimba ari engin explosif improvisé canke atariyo cyo tubandanya, ariyo aca hakora aca asubira inyuma ahejeje kumarika agashiraho demarquage ahantu yaciye nico kintu yabonye, hanyuma hagaca henterve na equipe IDD, iyo nayo nishigenda igasambura ico kiyanje. Hanyuma ihejeje cisubira kuraba yuko atakindi coba kiri iruhande, ndakare turafise akaganyi tuvuga ati ini mine neja mesel, araraba kutayindi menace yo bihari iruhande, hanyuma akavuga ati meze neza, tukabona kubandanya urugendo canke patrouille tuba turimo.